Bakunzi b'Agasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro bica ku Gasozo TV, turabaramukije twongera tubaha nikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro nko mubimenyereye ni ikiganiro Agasozo Talent, ikiganiro kiduha amakuru ariko aravugwa mu muziki w'u Burundi. Bigaragara ko rero muri ino sama abaririmbyi b'abarundi bariko barakora cyane, bariko barakora ibikorwa byinshi, aho bigaragara ko vuba cyane hagiye kuba ibiteramo bitandukanye, ibiteramo vy'abaririmbyi, abakomedie n'ibindi byinshi gose. Nkuko muvyumva rero kuri micro ni jewe Double-Jay Nzima, ariko ndi kumwe na mugenzi wanje hano nkuko mubimenyereye. Ani Mr. Donari Numba aka Minigzo Danger Boy, ani wa muhungu w'abarundi nyene nkuko musanzwe bimenyereye aguma bahereza ama update hano onye ku Gasozo TV. Ikiganiro ni Agasozo Talent, tuguma tubabwira amakuru abari kara trending hano onye muri industry ya +257. Ni amakuru ariko aravugwa hirya no hino. Bigaragara ko mwino weekend hagiye kuba igiteramo kitoroshe gose, aho tubona uno muririmbyi azwi nk'igihangange gose, haba hano mu karere cyangwa muri Afrika yose. Bigaragara ko azoba yishikiye hano mu gisagara ca Bujumbura. Numuririmbyi akomeye cyane azwi ku izina rya Harmonize kuva anye mu gihugu ca Tanzania, aho yahoze muri rebo ya Diamond Platinum ayo WCB. Inyuma yiwe niho yakora rebo yiwe yise Count Gang. Uwo muririmbyi rero vuba itariki 20 akazo ari kara performinga muri show izoba iri kibera hano onye mu gihugu cy'u Burundi. Ni neza na neza hajya kuri Finya Kabiga, aho kwinjira zo bara amafaranga makeyi cyane, ni ibihumbi 10 mu kibanza gisanzwe hamwe n'ibihumbi 50 muri VIP. Yani ibintu bizoba ari vy'amateka cyane muri ico gitaramo, kizoba kirimwo ibihangange byinshi mu muziki bigiye bitandukanye. Turavuga byo ngaha anye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Aha turabona uno Vishu Love hamwe na Lolilo bazoba bahishikiye. Turabona Trezo na Rappy Boy bazoba bari mu ico gitaramo. Turabonamwo Mr. Champagne, turabonamwo kili kuva muri Birman Boy ari kumwe na Double-Jay, turabonamwo na Monkens, turabonamwo n'uwo bita MC Amiplo. Ni igiteramo kizoba kirimwo nkuko muvyumvise, igiteramo kizoba kirimwo abaririmbyi bakomakomeye bahani wacu, aho bigaragara ko nuno muririmbyi Satubisa Turamabafre biboneka ko kuri affiche yasohotse Satubisa Turamabafre azoba ari mwico giteramo. Ariko tukiri ngaho kwa Satubi, ni Satubi bivanye n'amajambo ariko arandika ku rubuga rwa Facebook, ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha. Ni Satubi biboneka ko ashobora kutazogaragara muri ico giteramo kizoba kirimo Harmonize. Anama message nama post menshi ari karagaragara ku mbuga za Satubisa Turamabafre kuva anye muri Empire Avenue, yerekana yuko ashobora kutazoboneka muri iyo concert yatumwemo uno muririmbyi kino gihanganye mu muziki hano onye twavuga muri East Africa, Harmonize kuva anye mu gihugu ca Tanzania. Ni Satubi yanditse ku rubuga rwa Facebook avuga ati my only consent confirmed kwengana mutima le 28 août 2020. Ayo majambo ugerageje kuyihweza aza kwerekana ko ashobora kutazoboneka mu giteramo cha Harmonize. Narijya igiteramo cha Harmonize kizoba itariki 20, ariko ica mutima naco kikazoca kiba itariki 28. Ni byuka biriko biraboneka. Turavuga ku bafana ab'umuziki wa Satubisa Turamabafre ndetse n'abafana bakunda umuziki w'u Burundi. Baravuga ati none uno muririmbyi Satubi ibi nibiki, ni gute yakiriwe neza mu gihugu ca Tanzania mu giteramo cyari cyateguwe na Harmonize akamwakira neza. Ati none ni gute Harmonize yoza muri ico giteramo, Satubi nawe ntazobe ari kara performinga muri ico giteramo. Ikintu kizoba kibitumye ataboneka ntaco turamenya neza, ariko ni ibibazo abantu benshi babandanya bibaza, aho bibaza bati none ni kubera iki Satubi yanditse ko igiteramo azojamwo ari kimwe cyonyene kandi biboneka ko ari kuma affiche y'ibiteramo bibiri. Ibyo rero bigaca bituma abantu na cyane cyane abafana biwe nka Satubi canke abafana b'umuziki w'u Burundi biyumvira byinshi bati none
Satbi niki kigitumye atazoboneka mu iyo concert narijya Satbi yaheruka mu gihugu ca Tanzania atumiwe na Harmonize nyene twovuga ko ari cuka kigiye kidasanzwe turiko turaraba ama poste Satbi ya postinze mu misi heruka yaragerageze gushirako avuga ati vuba turakira Count Boy umurimvyi Harmonize agiye avariya anye mu gihugu ca Tanzania ariko muri no misi hegereye ico giteramo ntari karagaragaza poste zerekeranye ico giteramo ubu ari kashirako poste z'igiteramo kizoba itariki 28 ariko kizoba itariki 20 kizoba kirimwo Harmonize ntari aragiposting ni ibibazo rero Mr Donald numba bibandanya vyibazwa na benshi ariko ngira ngo azobitangira umuco neza na neza ni nkuko yabicije ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi avuga ko azoja mu giteramo ca mutima ngira ngo azonavuga ni catumye ngira ngo atavuga ko azoja mu giteramo ca Harmonize ikindi ntaco tukiraho nyene ubona yuko ari ibintu bitazuba vyoroshe cyane kuri uwo munsi w'iyo show n'abantu benshi mu gihe Satbi ibyavuga bitoja mu ngiro yo kumbure yo kwihindukiza akavuga ati reka nje muri iyo concert mu gihe rero atojayo ubona yuko ibintu bizoyangara n'abafana benshi bari bavuze ati cengiye kuraba performance ya Satbi ariko no muzi amaze kugaragara mu maposta agiye atandukanye yerekana ko Satbi atazoba muri iyo concert boneka yuko amahirwe yuko ico gitaramo kizokwakira abantu benshi ariko aragabanuka ego turavye kuko hano umuririmbyi wese ari mwa kino giteramo ni arafise abafans biwe nukuvuga Satbi hari abantu bazoza bavuga bati reka nje kuraba performance ya Satbi canke reka nje kuraba performance ya Lolilo canke ya Visual ariko ukatusanga mu gihe uwo muririmbyi asivye bica bituma wa muntu yari kujanwa n'uwo muririmbyi inguvu zo kujayo zigabanuka ariko twibaza ko abantu bazoguma bagiye ari benshi mbere tukanahimiriza abantu yuko boja kwakira Harmonize neza gose narijya tuzi yuko Harmonize ari muririmbyi asanzwe ashoboye gose Mr Donald Numba tukiri ngaho nyene kwa Satbi ni Satbi bigaragara ko ashobora kuduha igikorwa gishasha ni Satbi avuga yuko muri uko kwezi kw'icenda azoba yashize album yiwe nshasha izoba imeze neza cyane nibaza yuko nawe nyene aguma yerekana ibikorwa bigiye bitandukanye nubwo hariko haramuvugwa kwa majambo menshi agiye atandukanye ego ni ku rubuga rwa Facebook yanditse ko avuga ko album yiwe nshasha igizwe n'indirimbo 10 vuba muri Septembre tugiye kuyironka turavye ingene Satbi akora amahiti Mr Donald Numba iyi album yiwe ntituramenya indirimbo zizoba zirimo ariko twibaza ko ari album izoba imeze neza areka tuvyitege na cyane tumumenyere ko akora ibikorwa bigiye bimeze neza cyane akeshi na keshi muri imvyi Satbi Satroma Bafe kuvaria muri Empire Avenue ntakunda gutera swataderos abikora neza cyane ego abikora neza cyane ikiganiro nkuko muri ko muravyumviriza ni Agasozo Talent ikiganiro kica ku Gasozo TV ego abadukurikirana barashobora no kudusanga ku zindi mbuga ngurukana bumenyi turavuga kuri YouTube ni Agasozo TV barashobora kudusanga kuri Facebook na Instagram vuba tukaba tugiye no kubaha ibindi bikorwa bishasha Mr Donald Numba ni project nshasha Agasozo TV turiko turabategurira vuba turasohora cover yazo izo biriko nka tourisme de Rossi ego ni ibikorwa bitandukanye tugiye gukorana n'abantu batandukanye basanzwe bakorera mu madomene ya tourisme environnement na domaine ya entrepreneur ya vuba Mr Donald Numba abadukurikirana bagiye kuza baramenyeshwa ingene ibikorwa byacu bishasha bigiye kuza birakogwa twabwira ati bagume ku mwanya rero tugume tubahereza ama update amakuru abari kara trending hano onye muri industry ya plus 257 turabona igiteramo cha mutima aho biboneka ko ari igiteramo twenga na mutima deuxième edition ni igiteramo kizoba itariki 28 uku kwezi nyene ko 8 2022 ni igiteramo bigaragara ko nkuko mutima bizwi yuko akunda afise public ikomeye gose biboneka ko iki giteramo kirimo ibihangange naho nyene haba mu gisata ca comedy canke mu gisata c'umuziki biboneka yuko uyu muririmbyi mutima aticaye abujya gutegura show ugatumira ibihanganye nk'ibi bigiye bikomeye na cyane mu muziki ndetse no muri comedy ubona yuko ari bihangange bikomeye cyane kandi vyagiye vyandikisha amateka menshi aha turavuga nko mu gisata ca comedy abazoza nk'abakomedi aha turabona Kigingi
Kigingi tuzi ko ashoboye gose. Turabona il défonce le comédie. Gasore. Aha hantu Mr. Donald Numba hazoba hari abantu bakomeye gose. Ni ibintu bizoba bikomeye Deros, ubona yuko na timu umutima nayo nyene izoba yahishigiye na cyane cyane nivyayo ntiyoreka kuhashika. Turabona uno mukomedie Nyamate, tukabona no ku ruhande rw'abaririmbyi turabona nk'uno muririmbyi Satubisa turamabafu kiri kukuvaria muri Birimani Boy n'abandi baririmbyi hano Mr. Donald Numba. N'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, turabona ba Estanish, turabona ba Masterend, Mukombozi. Ubona yuko guhagurutsa ibihangange nk'ibi atari ikintu gikomeye cyane. Ingo live band izoba ariho yibereye, aho biboneka ko n'amahera yo kwinjira azoba n'amahera makeyi. Aha turabona mu kibanza gisanzwe ni amafaranga 10,000, muri VIP ni amafaranga 20,000, VVIP n'amafaranga 50,000. Ni ibintu bimeze neza cyane. Turabona hano onye ticket sponsor ni 250 y'amafaranga y'amarundi. Ego hakazoba harimwo ibinyobwa bine vya Henken, harimwo na poulet. Turabona na table de 4 personnes azoba ari ku mafaranga 100,000 avec 4 Henken. Yes kabisa, igitaramo kikaba kizobera kuri Mickey Lounge Bar, aho akote Lycée du Lac. Akizoba ari ibintu bimeze neza cyane, aho kizotangura isaha 15 z'umugoroba. Ego azoba ari igihe cy'isaha 15h, ngira je nibaza ko bazokesha Mr. Donald, kuko uravye aba bantu bari ngaha mwiki giteramo guhera 15h gushika aba bantu bazofata umwanya munini narijya basanzwe ari n'abantu bakundwa gose. Ni ibintu bizoba byumvikana na cyane cyane yuko muri no misi, muri no sama abarinzi bariko baratorera koyoko ku biteramo byinshi biriko birahaba. Bisigura yuko bifashe neza batidogera abafanzi babo. Ego ni ibintu bigaragara rero ko ari ibintu bizoba bimeze neza. Ku rundi ruhande tuje hariya kwa Estanish Liminary EP yiwe iza yatanguye kuboneka. Ni Estanish n'umuririmbyi kazi abikora neza cyane hano onye mu gihugu cy'u Burundi, yagiye atwara ubushimye bugiye butandukanye. Vuba rero muri no misi akaba ariko arasohora indirimbo zigize EP yiwe. Indirimbo ya mbere ikaba yaramaze kuja ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo ya mbere mu zigize iyo EP ni indirimbo yitwa Tworukomeza. Ni indirimbo ugerageje kuyumviriza ku bantu bakunda indirimbo z'urukundo. Ino ndirimbo iraryoshe. Je ndabasavye mwumvirize ino ndirimbo ya Estanish Tworukomeza. Ni indirimbo iryoheye ugutwi, indirimbo vy'ukuri wumva ko ariyo kumviriza. Ni ibintu bimeze neza cyane Deros, kuri bano baririmbyi kazi bariko barabikora neza cyane. Nibaza yuko ushekeneye kuyumviriza iyo ndirimbo ushobora kuja ku rubuga rwa Estanish kuri YouTube, ugashobora kuyikurikirana ukumviriza amajambo arimwo n'amajambo ameze neza y'urukundo. Ni indirimbo iri kirakigwa neza na rigimazi imisi 2 isohotse. Biboneka ko iriko irakigwa neza hano mu bakunzi b'umuziki wa Estanish. Bigaragara rero ko n'izindi ndirimbo zizoba zigize iyo EP zizoyikurikira zizoshikira ahantu hameze neza, zizoshikira mu kibanza kimeze neza narijya indirimbo ya mbere iza yarashitse kandi kakigwa neza. Reka tuje kuri no muririmbyi nawe umuririmbyi kazi w'umurundi nawe nyine abikora neza ariwe Mail. Ni Mail inyuma yo gusora indirimbo zitandukanye zigiye zitandukanye, bigaragara ko aje n'ama featuring ameze neza. Ni Mail yaheruka kuduha indirimbo audio. Iyi ndirimbo yitwa Mine yakoranye na Yik Band. Ni indirimbo yakoranye na Yik Band kuva hariya mu gihugu cy'Ubuganda. Bigaragara ko n'amasanamu yayo aza yashitse ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo imeze neza cyane, uri kuraraba amasanamu yayo, indirimbo ikoze neza cyane. Aho ni mu gihe Mail yaheruka gukora n'indi video yagiye ibica bigacikana cyane cyane ku mbuga asanzwe ashirako umuziki wiwe. Iyo ndirimbo yitwa Nampenda, iyo ndirimbo nayo nyene ikaba ibandanya itrendinga kandi yakigwa neza cyane na cyane cyane hano onye mu gihugu cy'u Burundi. Ego ni ibintu bimeze neza Mr. Donald Numba. Biboneka ko rero umuziki uriko uratera imbere. Bigaragara ko ino sama abaririmbyi barakoze gose, barakoze ibikorwa bimeze neza. Abaririmbyi ntibicaye muri no sama na cyane cyane uno muririmbyi nawe nyene Akesdan.
Agasozo nawe nyene agize imisi aduha indirimbo kandi zimeze neza eka n'amasanamu yazo Mr. Donalino. Yes kabisa, imbere yo kugaragara indirimbo yiswe Tamba yagaragarayemwo public nyinshi abantu bariko baratamba muri iyo ndirimbo, ubona yuko yari indirimbo imeze neza cyane. Ubu naho turiko turavugana akaba yaramaze gushira indirimbo yiwe habona video, turavuga video y'indirimbo Imbogo. Ego ni indirimbo imeze neza, abakeneye kuyibona bosimbira kuri YouTube bakaraba kwa Agasozo, gutyo baca babona intuze, baca babona iyo ndirimbo, hanyuma bace bagira comment, like na share ku iyo ndirimbo. Ya ni ibintu bimeze neza cyane Derosi, atuvuga ababandanye bakurikirana ibiganiro bizicanga hanye Agasozo talent, gutyo tuzoguma tubahereza ama update amakuru bari karatrending hano onye muri industry. Ego ikiganiro cyari Agasozo talent, ikiganiro gica ku Gasozo TV, nkuko mwariko muravyumva kuri micro yari jewe Double-Jay nzima nkaba nari kumwe na wa muhungu w'abarundi Mr. Donalino Simba aka Minigiso Danger Boy, ndakubwira ati big up sana. Ciao. Yeah.